Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, reka mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu. Padiri Ndikuryayo ukekwa gukubita abanyeshuri akaba yamaze gutabwa muri yombi. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umuyobozi wa College Saint Ignace Padiri Ndikuryayo Jean Paul w'imyaka 34 akurikiranweho ibyaha birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake. Uyu murezi rero akaba akurikiranweho n'ubutabera ku byaha birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake, guhoza umwana ku nkeke cyangwa se kumuha ibihano biremereye ndetse no kuzimanganya ibimenyetso. Ibi byaha uyu muyobozi ashinjwa ko byakozwe mu gihe yarimo guhana abanyeshuri batatu b'abakobwa biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Babiri bafite imyaka 16, undi umwe afite imyaka 14. Abahotewe baziraga ko banze kujya gusubiramo amasomo y'umugoroba. Ibi rero byabereye aho iri shuri riherereye mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Mugina, akagari Kambati, umudugudu wa Kansoro, ku itariki ya 2 Gicurasi 2022. Padiri Ndikuryayo afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gashorabwenge mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha, naho abahotewe boherejwe kwa muganga kugira ngo bitabweho. Aramutse ahamwe n'ibi byaha yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 no kwishyura amafaranga ari hagati y'500,000 na miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake. Ahamwe n'icyaha cyo guhoza umwana ku nkeke cyangwa se kumuha ibihano biremereye yahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 no kwishyura amafaranga ari hagati y'200,000 n'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe rero yahamwa n'icyaha cyo kuzimanganya ibimenyetso yahanishwa igihano kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka igera kuri 3 n'amafaranga ari hagati y'500,000 ariko atarenze miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. RIB iributsa abantu bose ko umwana agira uburyo akosorwa mu gihe yakoze amakosa, igasaba ko abarezi n'ababyeyi kwirinda guha abana ibihano biremereye cyangwa se bibabuza uburenganzira bwabo, kuko ibikorwa nk'ibyo bihanwa n'amategeko, nk'uko umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiri yagiye abigarukaho mu bihe bitandukanye. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haratekerezwa uko ubuyobozi bwa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri bwavaho mu bihe bya vuba. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harategurwa imbonerahamwe yerekana ejo hazaza h'ubuyobozi bwa gisirikare bwashyizweho hashize hafi umwaka mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Icyemezo cyafashwe mu nama yaguye yo kuri wa gatatu tariki ya 4 Gicurasi iyobowe n'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, hari minisitiri w'intebe na bamwe mu bagize guverinoma, ihuriro ry'abadepite b'igihugu baturutse muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, kimwe n'abasirikare bakuru n'abapolisi. Kuri uyu munsi nk'uko tubikesha mediacongo.net, abagize guverinoma bakoze raporo irambuye y'ubutumwa baherutse gukorwa mu burasirazuba bw'igihugu. Ku ruhande rwabo abadepite batowe muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri bagize komisiyo ishinzwe ubwirinzi n'umutekano bishimiye gahunda imbonerahamwe kugira ngo hamenyekane ejo hazaza h'ubutegetsi bwa gisirikare bwashyizwe muri intara, maze batangaza ko bategereje ibyifuzo bifatika mu nama zakurikiraho kugira ngo amahoro agere muri kariya gace ka Repubulika. Ku ruhande rwabo abagize komite zishinzwe ubwirinzi n'umutekano mu nteko ishinga amategeko na Sena ku rwego rw'igihugu basezeranyije ko bazashyigikira byimazeyo iyi mbonerahamwe. Kuwa kabiri tariki ya 3 Gicurasi inteko ishinga amategeko yongereye ku nshuro ya 23 igihe cy'ibihe bidasanzwe mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, hatari abadepite n'abasenateri batuye ku rwego rw'igihugu muri izo ntara zombi. Icyifuzo cyabo nuko uko byagenda kose havaho ubuyobozi bwa gisirikare. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 dore ingingo nkuru twabateguriye. Leta ya Somalia iramagana igitero cy'umutwe wa Al-Shabaab mu karere ka Shabelle yo hagati, yihanganisha imiryango y'abaguye muri icyo gitero, umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'u Burundi. U Rwanda rwigiye imbereho imyanya 20 ku rutonde rw'uko ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Imyanya rwagabanutseho ni 20. Urabizi ko uko ugana mu banyuma niko ubwo itangazamakuru buriniga, none ruri ku mwanya
36 tugereranyije n'156 muri 2020. Ntekereza ko ari n'intambwe nini cyane ugereranyije n'izindi wenda u Rwanda rwagendaga rutera uko imyaka yagendaga ikurikirana. Oswald Mutuyeyezu, umunyamakuru w'inararibonye. Afurika ihombera miliyari zigera kuri 50 z'amadolari muri ruswa. Ikibazo cya ruswa kirasuzumirwa mu nama iteraniye i Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mategure kandi mugezweho na mugenzi wacu Diane Nina Hazwe. Reka tuyahere ku mugabane wa Afrika. Umuryango umwe bwa Afrika utera ivyatsi gitero intagondwa za Al-Shabaab zagavye ejo kuwa kabiri ku ngabo za Artemis ziri kugarukana amahoro muri Somalia. Mu itangazo mukuru wa komisiyo umwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat yasohoye ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri yahojeje imiryango y'abasirikare b'abarundi baguye muri ico gitero, yongera hoza muri rusanga abarundi na leta y'u Burundi yipfuriza bakomeretse gukira n'ingoga. Mundi butumwa Musa Faki Mahamat yacije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko yavuganye na president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo guha icubahiro abaguye muri ico gitero. Yaba umwe bwa Afrika yaba Burundi nta ruhande ruravuga igitigiri c'abasirikare b'abarundi baguye muri ico gitero. Abagwanyi ba Al-Shabaab ico bikoze bavuze ko bishe abasirikare 173 bagira imbohe abandi batatu mu igitigiri ibihugu bikomokamwo abapfuye muri 173 n'abagizwe imbohe nta ruhande rurabitomora neza. Ku mugabane wa Amerika, ambasade ya Amerika muri Cuba kuvejo kwa kabiri yarasubiye gutanga visa inyuma y'imyaka irenga 4 itazitanga. Ibiro bitanga impusha zo kwinjira muri Amerika mu gihugu ca Cuba byahagaritse ibikorwa vyayo mu 2017 muravyibuka bivuye ku ngwara y'amayobera yafashe bamwe mu bakorera muri ivyo biro n'abagize imiryango yabo. Amatohoza yakozwe na leta ya Amerika mu 2020 yerekanye ko iyo ngwara bikekwa ko yaterwa n'ibitero vy'imirasire y'amajwi y'amaradiyo yo mu rwego rwo hejuru akorwa ku buryo atumvikana. Yugarwa y'ubuserukizi bwa Amerika muri Cuba ryabaye inkuru y'incamugongo ku banyagihugu batari bake b'ico gihugu bakunze kuza muri Amerika bahunga ubukene bwugarije Cuba. Abanyagihugu ba Cuba kugira ngo rero baze muri Amerika kuva mu 2017 byabasaba amagendera mare babanza kuja kurondera impusha muri Colombia canke muri Guinea. Abatashobora gufata ingendo muri ivyo bihugu nabo bakemera guca mu nzira zitemewe n'amategeko zabacisha muri Mexique. Igisata kijejwe abinjira n'abasohoka muri Amerika kikavuga ko abanyagihugu binjiye ku butaka bwa Amerika kuva mu kwa 10 ko mu 2021 kugera mu kwa 3 uno mwaka barenga ibihumbi 78. Umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco yifuza guhura na President w'Uburusiya Vladimir Putin kugira ngo amusabe guhagarika intambara yo muri Ukraine. Mu kiganiro Papa Francisco yahaye ikimenyesha makuru Corriere della Sera kiri mu bisomwa na benshi mu Butaliyano yavuze ko yasavye Putin ko yomuha umubonano i Moscow bakagirana inama ariko ko Putin ataco aramwishura. Papa Francisco yemeza ko ino nama yayisavye intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine imaze indwi zitatu ariko ko naho atanyishu Papa araronka Vatikano ibandanya isaba uwo mubonano n'ubu. Papa Francisco yabwiye ikinyamakuru Corriere della Sera ati ndibaza ko Putin adashaka ino nama kandi atanyira zo kwemera ariko none ni gute umuntu ashobora gukora amahano nkayo. Umwungere wa Eklezia Katolika muri ico kiganiro yahishuye kandi ko umushikiranganje wa mbere wa Hongrie Viktor Orban yamubwiye ko Putin ategekanya guheza ingwano yatanguje muri Ukraine igenekerezo gicenda uku kwezi itariki Uburusiya bufata nk'isabukuru y'intsinzi y'igihe abanazi b'abadagi bamanika amaboko mu ntambara yo mu 1945. Dusubire gato ku mugabane wa Afrika. Akanama ka ONU kajeje umutekano ejo kwa kabiri kakoranye kiga ku kibazo ca Mali n'Ubufaransa nyuma yaho Mali itangarije ko ivuye mu masezerano y'ivya gisirikare yari ifitaniye n'Ubufaransa. Uburusiya nibwo bwasavye iyo nama yabaye mu mwiherero. Itegera ca ambassadeur w'Uburusiya muri ONU imbere yuko inama iba yavuze ko ari ngombwa ko ivyagirije vya Mali vyuko indege za gisirikare z'Ubufaransa zaciye mu kirere zitari zemerewe gucamwo muri Mali bivugirwa mu kanama ka ONU kajeje umutekano
Ambassadeur w'Ubufaransa nawe nyene yavuze ko vyari ngombwa ko iyo nama iba. Ambassadeur Nicolas de Rivière yagirije Mariko yagiranye amasezerano n'abacangero atavuze igihugu bakomokamwo kandi ko ibi bihonyanga gateka kazi na muntu. Ku kibazo cyo kumenya niba Ubufaransa bugiye guca bwihutisha ibikorwa byo gukinjura muri Mali, uwo mutegetsi yishuye oya, asigura ko ari gikorwa bazokorana n'ingabo za Mali bitonze, ariko ko amezi 6 azohera ingabo zose z'Ubufaransa zavuye muri Mali. Bikaba bitegekanijwe ko mu kwezi kwa gatandatu akanama ka ONU kemeza canke kagahakana ko ingabo za ONU ziri kugarukana amahoro muri Mali izongerwa ikiringo cyo kugumayo. Ubufaransa nibwo bushinzwe ibikorwa byose vy'ingabo za ONU muri Mali. Urakoze Diane ni nahazwe mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.voa.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kw'Ijwi ry'Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Umutwe w'inyeshyamba za Al-Shabaab watangaje ko wagabye kuri wa kabiri mu rukerera igitero ku nkambi ya gisirikare y'ingabo z'umuryango umwe bwa Afrika mu ntara ya Shabelle iyo hagati. Al-Shabaab ivuga ko abasirikare barenga 172 bahaguye barimo abarundi, ariko nta soko y'amakuru yigenga yizewe yari yabyemeza. Umuryango w'umwe bwa Afrika ndetse n'Uburundi nabyo ntacyo biratangaza. Diane ninahazwe. Mu itangazo mukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat yasohoye ku mugoroba w'ejo kwa kabiri yahojeje imiryango y'abasirikare b'abarundi baguye muri ico gitero, yongera hoza muri rusanga abarundi na leta y'u Burundi yipfuriza bakomeretse gukira n'ingoga. Mundi butumwa Musa Faki Mahamat yacije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko yavuganye na president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo guhicubahiro abaguye muri ico gitero, yaba umwe bwa Afrika yaba Burundi nta ruhande ruravuga igitigiri c'abasirikare b'abarundi baguye muri ico gitero. Abagwanyi ba Al-Shabaab ico bikoze bavuze ko bishe abasirikare 173 bagira imbohe abandi batatomoye igitigiri ibihugu bikomokamwo abapfuye muri 173 n'abagizwe imbohe nta ruhande rurabitomora neza. Abdullahi Haji Mohamed buramatari w'akarere ka El Baraf karimo ikambi yatewe yabwije Ijwi ry'Amerika ariko mu gisata c'ururimi rw'igisomali ko naho igitero cabaye atariho ari, bamubwiye ko ariko hapfuye abasirikare benshi b'abarundi. Ntigeze yamara nawe nyene atomora igitigiri c'abaguye muri ico gitero. Muri ico kiganiro na service ya Somali ku Ijwi ry'Amerika, Haji Mohamed yagize ati ugutana mu mitwe nk'ukwabaye kuri wa kabiri n'ubwa mbere kubaye muri aka karere, imigwano yari ikaze cyane. Ikambi yatewe ejo kwa kabiri iri ku birometero 150 y'uburaruko bw'umurwa mukuru wa Somalia Mogadisho, iri mu zambere zifise ubuhinga